Amahoro y'Imana ku bakunzi ba Black Media mudukurikirana buri munsi guhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu mukurikirana ikiganiro Bingo Sport mwama mukurikirana buri munsi tuganira sport ivugwa ku isi yose muri rusangi ndetse kuno munsi nkandayifuje kugira intango nziza y'indwi nkuko mubibona ni je wigira neza hagera tuje kubana muri Bingo Sport ariko sinza kwandije nyene ndaza kubandi kumwe n'abagenzanje bagera kuri babiri mbeko ndabakira mbega tugiye kuba tuganira kuki kuri uno munsi havyutse inkunda se ku munsi je yibwira ku musore Kyllian Mbappé nyuma yuko aje kugira imvune mu rukino bakinye ku munsi wa gatanu wa Real de Madrid mu Real Betis akaza gusohoka urukino rutarangiye iyo mvune yagiye kuba imvune ndende kuko saison yiwe mu no mu Real de Madrid irangiriye hano Kyllian Mbappé nabwo muzonge kumubona mu nkino za La Liga kubw'iyo mvune mbega equipe ya Real Madrid igiye kubaho gute mbega equipe ya Real Madrid ko benshi bidoze ko Kyllian Mbappé hari eske solution yibonetse ku musore agiye kuba atagaragara bivuga yuko umusore yiteguye konyoga mu kibuga mu gikombe c'isi cyo mu kwezi kwa gatandatu nuko rero tugeko tunaganira ko ari nakonza kuba nakira bagenzanje mahoro Bertrand mwaramutse cyane Adi anakongera ko ndamutse abakunzi ba Black Media nabo nizere ko bameze neza nizere ko baguwe amahoro je meze neza cyane kabisa ibintu bimeze neza ya umusore ngo ameze neza apologize uraho meze neza misi wacu Adiera nizera nawe komeze neza saka nawe numvise ameze neza cyane so Man City bayabikoze tuba turi muri FA Cup hafi yo kugitahukana kabisa Chelsea iragitwara ndaterura iki nta Chelsea ni ako Chelsea iragitwara nuko mwe mugira amahirwe mabi ivyo ndabasezeranira bidakunda uragenda kubeta Chelsea iragitwara Chelsea ntiyantwara FA Cup ni gahunda yo kubajana kuri Mawimbi mu Rumonge ndabajana Mawimbi mavi Chelsea igomba gukora akazi hagomba kuba amasenge ndabajana Mawimbi enzo ntiyabaye man of the match werindira turagufise so meze neza rero Adiera nizera n'abakozi bacu b'ikiganiro Bingo Sport ndetse badukurikirana umunsi ku yindi ku rubuga rwacu rwa YouTube kuri Black Media nabo twizera ko bameze neza cyane so je weekend yagenze bien sana rero kandi tayari kubana nanyu tayari no kubana n'abakunzi bacu ya tumusora tayari kubana natwe ndetse nako tubana n'abakunzi bacu nuko rero apologize nimeje kuba ndayivuga mu ntango umugwi wa Real de Madrid ku munsi wa gatanu yo barakira urukino bagiye kuba bananganya ku munota wa nyuma ari nabwo haje kubasohoka umusore Kyllian Mbappé agize imvune iyo mvune igiye kunavuga ngo igiye gutera za mvururu kuko bamwe bavuga ati harimo kwikunda ku musore Kyllian Mbappé abandi yati yamara equipe ya Real Madrid nayo imeze nabi bimuga abafana bazi bisi bidoga bavuga ngo equipe yifise Kyllian Mbappé ntitsinda ati yadahari equipe iratsinda imvune zihari ukora uburyo atake mu Real de Madrid yifashe ubwo Kyllian Mbappé igenda yiweresha kubasosha ngiye kuba ikibazo mu Real de Madrid ni nkuru novuga ko itari nziza ku bakunzi ba Real de Madrid ndetse no kuri equipe ubwabo kuko nibyo ushobora kuvuga ati ntacyo bakirondera kwa Real de Madrid habiyo iyo Ligue des Champions baratashe aba muri La Liga ugasanga ari kinyuranyo cy'amanota arenga 10 babigoranye ko tuzobona nibura equipe nka Real de Madrid ishobora gukombata igakura amanota agera kuri 11 asigaye kuri FC Barcelona so hari ku munsi novuga ngo wa gatanu banakina urukino novuga ko rwana bagoye cyane urebeye no kuri resultat ko resultat baye kimwe ku kindi yari match yabasavye inguvu nyinshi yari match wabona ko byasaba kumumenyereza nibura agarukana equipe muri moral kuko bariko barikurikiranya imikino myinshi batariko barabona ayo manota ugizwa gatandatu ariko uburyo yari yapanze abakinyi sinza kubigaruka so ni Real de Madrid wabona ko bigoranye ko ishobora kugaruka muri ya muhare yabo novuga gutsinda ya pressing ya kwagukina tuvuga ati dufise iryo shaka ryo kwegera imbere ryo kurondera ibitsindo ariko guca hiyongera ku iyo nkuru yindi mbi dufise inkuru mbi do first of all equipe nimbi ku musaruro equipe nimbi abano muri staff urebeye novuga ku majambo ari karavuga ko kumumenyereza Alvaro Arbeloa ashobora gusezererwa ku majambo ari karavuga ko hari abakinyi baboye bamwe bashobora kuva muri equipe ya Real de Madrid ku majambo ari karavuga ko Florentino Perez yamaze kuvuga ati nta muntu umwe nkene yangira inama ati nijewe kwibona ati bazo ndavyibonera ati nijewe nyene no kwifatira ingingo ugacureza ikindi kibazo cyo gutakaza umukinyi wa mukino uvuga ngo yarafitiye akamaro gakomeye cyane equipe ya Real de Madrid so kubipimo novuga ko vya mbere vyakozwe vyarakozwe ariko haba kuhishahisha inkuru ko Kyllian Mbappé bagize imvune ibabaje cyane ni nkuko bivuze ati izi mvune ziriko ziraba sino kuri Kyllian Mbappé wenyene no kubandi bakinyi barahari turabizi ko imvune ishobora kugutuma umara amezi nka 3 canka ni za mvune
utaza kwita ngo nizo mu buruhe bw'imitsi uburuhe bw'imitsi nivyo biraza kuvana n'umubiri wa buryo wihuta ariko nka Kyllian Mbappé tuzi n'amakuru turiko turumva kuri za Marca amakuru turiko turumva kuri za Diario As avuga ko umusore nivyo yarababaye mugabo ntagomba kurisika kugaruka mu kibuga n'umusazga imikino ine muri La Liga kugira champion here aravuga ngo ningaruka mu mikino ine nka Tone Kara sinza gusiba igikombe cy'isi nico kibazo nawe uvuga ngo ndetse navyo nazi cyagaruka ko nkavuga ati eske vyari ngombwa ko umusore nka Kyllian Mbappé hamwe tuba yagize imvuni zotuma agaruka mu gikombe cy'isi vyari ngombwa ko abatana urugamba kugira yitege igihugu cyiwe cy'Ubufaransa nico kibazo naje cyamvuga ati buri muntu wese abagomba kwibaza ati nico kibazo buri muntu wese abagomba kwibaza Bukayo Saka ni imbere yuko ino mvune ya Kyllian Mbappé iba ava yuko garuka ku rukino hajya gose ku rukino rwande muri La Liga kuko equipe ya Man City bakinya dahari agaruka ntashobora kuba yageze agaruka kwikunda kuko akagaruka imbere yuko abanza gukira vyavre kuko afise exige ibintu byinshi equipe agomba ati nyimba nkomeye ngomba kuja mu kibuga eske izimbazo za hato na hato nizishaka kuva ku ruhara rwiwe ko kugomba kwaba mu kibuga nk'umukinnyi nka Kyllian Mbappé witwa Kyllian Mbappé adi nubwo turiko turavugira kuri navuga ku mvune yoba igaragaye ubu ariko n'imvune witwa Kyllian Mbappé yaragize canke yagize imaze igihe iyi ni 3 fois yirepeta kuko ibuka ko habaye no gushwana hagati ya staff medical ya Real Madrid ndetse na staff ya y'Ubufaransa ndetse na famille canke abari proche witwande witwa Kyllian Mbappé kuko kwa staff medical ya Real Madrid bo bari bamaze kuba babona ikibazo kiri kuwitwa Kyllian Mbappé bakavuga ati reka twe tuje kuba twiyumvira ikintu kijanye na operation kugira ngo amere neza kuko equipe ya Real Madrid yo yapansa kuri inde yapansa kuri equipe yapansa kuri Kyllian Mbappé bavuga bati reka tumuvure akire neza kugira azodufashe ameze neza cyane canke ari wa mukinyi dushobora gukonta ko byinshi ariko kwa France ndetse na Didier Deschamps bobo bakabona bati ashobora kugirirwa operation ya operation ikaba ndende bigatuma tutaza kumubona mu gikombe cy'isi nari ubona ko ari we kapiteni wa kipe y'Ubufaransa kandi akugira akaba numwe mu bakinyi igihugu cy'Ubufaransa kihanze amaso kugira ngo baze kuba banitwara neza cyane mu gikombe cy'isi rero bivuze ko imvune ya Kyllian Mbappé ni imvune yavuwe ariko itavuye nkuko yategerezwa kuba yovuwe niya mvune hagiye harafatwa bya bindi noshobora kwita gupfupfahaza baza barapfupfahazira ko ati reka azaragaruka ariko nubundi kwabona niya mvune aragize no munsi arakinya match zibiri aravunitse kandi asubiye gusiba kandi indwi zibiri aragarutse kandi navyo naravuze ati ugerageje kuraba Kyllian Mbappé wa avant sezigitangura ndetse ukurabana Kyllian Mbappé wubu inyuma yaho yaramaze kugirirwa izo mvune zigira nko kuri zibiri urabona neza cyane ko ari Kyllian Mbappé yasubiye inyuma cyane uburyo bamwidogiye kuri equipe ya Bayern cyama occasion yagiye arahusha uburyo yahusha uburyo bamwidogera kuri za Mallorca uburyo bamwidogera kuri ama equipe nka za Celta Vigo ati na ama equipe yadutsinze atakabaye kuba yo dutsinze atari uburyo bwinshi cyane witwa Kyllian Mbappé yari karahusha atari kubwo buryo butari ubwo guhusha benshi bakaza bakabibuza n'izo mvune nazo yari yagize ndavuga wita witwa Kyllian Mbappé atarimo kutitanga kudasanzwe mu kibuga harimo gutinya amadiwere yanka gusubira mu iyo mvune ariko ukabona ko ni Real Madrid ego turakunda Kyllian Mbappé ego tumufise nk'umurida w'iwacu ariko nabo bagiye kwiyumvira eske ubwo Kyllian Mbappé azokina umwanya ungana gute ariko akina kwino mvune twarabonye imvune bashobora gukinira ko apologize gushika nino saba kizikinira kwitwa Karim Mustafa Benzema aracakira ku mvune yo kuboko yavise mu rutoki rwiwe harabakinyi benshi cyane bakina yamaze sezo yose akinisha agwaye ukuboko ariko imvune yo mu kuguru ukinisha ukuguru biragoye kuza kuyikinira ko sezo yose ngo n'ukuguru niko kuriko kurakora ushobora kugira contact n'umuntu ushobora gutera ukuguru kukagenda ukutariko ugasanga bimwari wibaza uvyishe gusoma rero muri rusange nuvuga yuko apologize ugerageje kuraba sinibaza ko ari imvune ya cyane uwitwa Kyllian Mbappé yoba yagize muri match ya Real Betis ahubwo habayemo kakano ko kwa Real Madrid nabo bavuze bati aho bigeze twamaze kubona ko byose byarangiye kuko nkuko apologize yaravuze asigaye match tutarenga ziri muri La Liga kugira ngo championnat irangiye baravuga ati aradufasha muri zo match ziri amanota 12 Barcelona basumbya 11 bivuze ko gutsinda kwa Barcelona muri weekend kuri Osasuna
kuri Osasuna Tayari igikombe. ndetse no gutsinda kwa Real Madrid ubu naho botsinda tayari Barcelona iraza kwitwara igikombe kuko araza kubasiga amanota 9 muri ayo 9 equipe ya Barcelona gusumbya amanota 11 yumvikana ko harimo gufata cakine bakavuga bati aho bigereye kuri equipe yitwa FC Barcelona ndetse na Real Madrid turabona yuko vyamaze kuba birangira La Liga yaduciye mu myanya y'ino ni nayo mpamvu twabonye urukino rwa Real Betis abakinyi nka bose bari bashavuye ibuka batwa ba Trent Alexander-Arnold ibuka Antonio Rudiger abitwa ba Jude Bellingham match yarize abakinyi bose baryama hasi baravuga bati iki gitsindo kije kuko bo bari bagipansa yuko bigishoboka kuko amanota ndavuga amanota 9 bari bakibona ati bashobora kugira fopa kuri Osasuna natwe tugaca tubitsindira kuri Classico bigasigura yuko tuzoba turanshije narige nabo babona yuko kwa Mukeba FC Barcelona nabo bari batakaje Lamine Yamal atazogaruka ino sezo kandi badafite n'uwitwa Rafael Diaz Belori ndavuga bita Rafinha bivuze ko kwa kipe ya Real Madrid bari bagipansa yuko bigishoboka yuko bashobora kugaruka gukreya ico gitutu kuri equipe yitwa FC Barcelona ariko nyuma y'urukino banganije na Real Betis bamaze kubabona ko byose bitagikunda niyo mpamvu rero novuga yuko Imvune witwa Kyllian Mbappé n'abakinyi benshi cyane bona ko bariko baragenda novuga ko bagira utwo tuvune tuza kuba tubakura mu kibuga ariko benshi ugasanga ni imvune zidafasha novuga ko n'imvune witwa Kyllian Mbappé ni imvune idafasha ahubwo bamuhaye umwanya wo kwiyetablisa bakaraba ati wowe Kyllian Mbappé genda ugwane niyo mvune y'uwo waganga bakwito hamuzogere mu gikombe cy'isi mu gikombe je nibaza ko n'igihugu cy'Ubufaransa gicabigize mu ruhara equipe ya Real Madrid bakavuga bati muduhora mukinyi tumuvura reka tumushira abaganga bamurabe kugira ngo azogere mu gikombe cy'isi ameze neza ari wa mukinyi ameze neza ariko nkunze kuba mvuga bona apologize ino sezo y'ino mwaka trophées individuelles ntabwo zizoza gukonta cyane kubyo wakoze muri La Liga ntabyo bizoza gukonta cyane kubyo wakoze muri Bundesliga ntabyo bizoza gukonta mu byo wakoze muri Champions League habe na gato ahubwo benshi bazoza gukonta ibice byinshi ndavuga mu gikombe cy'isi ko byaramaze kubitwereka ibuka sezo witwa Erling Braut Haaland yari yagize umwaka ura wa 2022 batwara hafi ibikombe batwara Ligue des Champions batwara Premier League ariko Lionel Messi gubera twari igikombe cy'isi byonyene vyamuhaye Ballon d'Or bituma cha kuwitwa Erling Braut cha kugendera no kwaruka Modric 2018 tawukana Ballon d'Or agarukiye demi finale akayigeza demi finale nivyo ndiko ndakubwira apologize kwa Real Madrid nabo bashobora kuba bice kuko barabizi neza cyane gutwara Ballon d'Or kuri Kylian Mbappé nagateka kwa Real Madrid baravuga bati dufise umukinyi wa mbere ku isi nivyo rero kwa Real Madrid baguma bapansa rero novuga yuko kwa Real Madrid nabo bashobora kuba bicaye baravuga bati reka no mukinyi tumureke azogane mu gikombe cy'isi nari gafise ivyo bitsindo byinshi muri Ligue des Champions anyarujya gafise ivyo bitsindo byinshi cyane muri La Liga ubona ko ashobora kuba meilleur buteur haba muri La Liga ashobora kuba meilleur buteur muri Ligue des Champions nta wamenya kuri Harry Kane ko azashobora gutsinda ivyo bitsindo menga bitatamurusha nimba ntihenze bivuze ko Real Madrid ashobora kuba yapanshije ko ibyo nikavuga ati azoba yameye buteur muri Champions zigira kuri 2 reka tuje kumuhigira n'ico gikombe agenda ameze neza cyane mu gikombe cy'isi tumurabe yuko ashobora gutanga byiza aronke niyo Ballon d'Or muri rusange novuga yuko novuga n'ubwumvikane bwo bahabwabaye hagati ya Kylian Mbappé igihugu cy'Ubufaransa ndetse na equipe ya Real Madrid apart yuko yo bari mvuri komeye ibi je ndabona ko ari amakosa yatewe na staff medical kwa Real Madrid kuko nyamba dufise umukinyi nka Kylian Mbappé ibi je nagenda bigarukaho kenshi Real Madrid nivyo baravuga ati niyo elema dufise kwagize imvune reka tumuvurira inyuma hariho power iri ku bakinyi ko umukinyi ashobora kuburija abaganga ati ni mumvuruko ubu Lamine Yamal kwa FC Barcelona wibaza ngo ni ibintu bingahe bo mubwira adashaka ngo oya nivyo ukunda ahubwo bagira ku mategeko y'uwitwa Lamine Yamal iyumvira umukinyi yarababwiye ati ngomba kudadatera penalty ngomba kudadatera kufra ngomba kudandagira buri kimwe ntivyarangiye bamuhaye ubu penalty ntazitera kandi tumubona neza ko ari umukinyi adatera penalty neza nkuko ivyo birekurirwa kubera ko hari impamvu ico nabo bazi nanje nivyo ndakubwira rero na Kylian Mbappé kwa Real Madrid staff medical nyimba nivyo nabivuze ubundi apologize staff medical yo yaravuze ati umukinyi hakiri wo agomba kubagwa kugira ngo imvune yiwe imere neza gusoma ibuka Paul yari kuritwa Karim Mustafa Benzema yarabaraye ati je ntimumbaga uwitwa Jude Bellingham yarabarahiye ati ndira zihere hama tekera ndazafanya ngenda bisoma ibuka ko yagiye no gukina igikombe cy'isi bagikinyasha igikombe cy'isi cy'amaklub
kandi bamubwiye ati wa musore rabo bagwe operation n'amezi angahe uzogaruke La Liga itanguye umeze neza ariko arababwira ati habe na gato ngomba kubanza gukina Mondial de Club bituma abanza kurindira twibukanye ko na saison yatanguye nakwitwa Jude Bellingham adari rero hari iyo Paul iri kubakinya apologize bigoye ko baza kubafatira ingingo aho gusanga ingingo bo bafashe ari yiri hejuru cyane paraporo ya club bagomba kuba banavyiga ko ingingo zabo na cyane cyane kugira ngo bashobore guhuriza hamwe bitewe n'inyungu umwe azana ndetse n'indi azana bikangomba ko bagomba kuba banaganya nuko rero ni imvune ya Kyllian Mbappé igiye kwiyongera ku bandi basore harimo ba Rodrigo Goes harimo ba Eder Militao ndetse na Arda Güler nabo umusore Kyllian Mbappé ngiye kwiyongera ko abo nabakinyi ino sezo byarangiye mutazongera kubona mu mugwi wa Real Madrid utagira abakinyi bane utagira Arda Güler bose babanza mu kibuga ugira Kyllian Mbappé nugira Rodrigo asa n'uwagarutse azokinera classic ego azoba hari mu kibuga kuri classic azoba hari nivyo ashaka kugisha tabaje afashije nuko rero mwavyumvise yuko mugwi wa Real Madrid biti fashe neza cyane azofasha kugenda nabi abanye ngo ntibazomera kurandira onere equipe ya FC Barcelona nabonye Atletico Madrid y'abana yabikoreye abana ba Real Madrid ibintu ngo abantu benshi batangare baravuga ati gute amakipa kebana ibintu vyabaye ko kwa Madrid yakurira kazi dushobora ko nababikoze reka bazo barahiye kabisa abasasanguzi ibintu banse gukora kuri ibintu banse gukora muri hajya ni muri Super Coupe hari muri banse gukora muri Super Coupe hari muri Super Coupe apologize biragoye ko nzobona barako barabikora muri classic nuko wakoze cyane kipo ngo yatwaye Liga ngo reka tude akata ntare ndagushimira cyane Diera shimwe nabo twari kumwe ku rubuga rwacu ndetse nabo tubana umunsi ku yundi ndabipfurize kubandanya barobanirwa mu bintu vyabo no mu bantu babo urakoze cyane wakoze Bukayo Saka je ndagushimiye cyane Adi shimiye cyane apologize shimiye cyane technicien Olivier shimiye abo twabanye kuri Black Media nizere ko bagiwe n'ikiganiro cyacu cyo kuri no munsi tubatumire kugira subscribe tubatumire kugira ndetse nizo za partage kugira basangiza abandi ari nako tubasaba kugira commentaire kugira ngo ivyo bashimye tubimenye ndetse n'ivyo bagaye ubundi ngo ivyo bagaye nivyo bidufasha gutegura byiza kugira ngo tubandanye tubaye bimeze neza cyane tubashimire rero cyane tubabwira ati uwitika abandanye kubagirira neza urakoze cyane muri rusange numva betra babwiye byose inshuti yacu ni inshuti dufise nimwebwe mugomba kutubwira ibyo mwakunze ndetse n'ibyo mwagaye kugira ngo tubandanye duhana ibintu bimeze kandi abashimire cyane narabifuza kugira intango zizayindwi ndetse ndabifuza n'umunsi mwiza ciao ciao